Karibu cane gose Pacifique. Mwotubwira muri campagne Ndondeza hamwe no muri Focode ukuntu urya musi wagenze. Benshi baravuga bati leta yoba yari yafashe navuga gute nk'icitwazo cizo atake z'ayo makambi yari yabaye umunsi uheze kugira bace birara mu bantu umunsi ukurikira n'iryo joro rya ro 11. Pacifique ninahazwe ijambo ni gwanyu. Ego urakoze. Vyinshi bagenzi banje basa n'abamaze kubivuga ivyo twagezeko. Akuvuze mwisekeza Ndondeza natwe twaratohoje gose kuri ibi bintu vyabaye kuri aya magenekerezo ya 11 na 12 mu kwezi kwa 12 muri 2015. Mbere mpere ku bakunze kubaza bati kubera iki iyo turiko turita ngo 12 massacre bakagira bati ko vyabaye itariki 11 ni kubera iki dushimika cyane ku itariki ya 12. Eroje niwe numvise ariko arabivuga yanabikishijemo neza kwigenekerezo rya 11 abantu benshi ntibamenye ivyariko biraba. Benshi ntibamenye ivyariko biraba, yavuze ati twaba twugaraniye mu mazu umuntu ntiyasohoka. Ico abantu bazi nuko habayeho ivyo bitero, ivyo nta ubihakana ko habayeho ibitero mu gatondo ka kare k'itariki 11 z'ukwezi kwa 12 muri 2015. Ivyo bitero bikorwa kw'ikambi yo mu Ngagara, bikorwa kandi ku makambi abiri yo ku Musaga, cane cane muri Iskam no muri Kambaze. Hanyuma haba n'ikindi gitero cabereye i Mujejuru. Ivyo vyarabayeho ariko ni ibitero vyamaze umwanya muto. Ni ibitero vyamaze umwanya muto cyane ku buryo mu gatondo nk'uko mugenzi wanje Dieudonné yahejeje kubivuga, mu gatondo umuvugizi w'igisirikare Baratuza Gasupari we nyene yivugiye ko isaha 10 z'igitondo ibitero vyose vyari vyarangiye, aremeza ko hari hapfuye abantu 12. Yaravuga inkoho zafashwe, akavuga abantu bandi bafashwe, ariko we yatanze raporo yavuga ko ibintu vyari vyaheze. Rero aho kwigenekerezo rya 12 mu gatondo hari ku munsi wa gatandatu niho abantu bumiwe basanga ibiziga amajana n'amajana mu barabara ya Nyakabiga, mabarabara ya Musaga, abandi Mwijabe, abandi hari Mutakura ntikunze kuvuga kenshi, ariko no ku Mutakura hariho abishweyo. Abantu bagira bati ibi bintu none ni biki? Rero igice kinini c'ivyo abantu bagiye kwibonera babibonye kwigenekerezo rya 12 babona ivyo biziga bitari bisiguritse ingene bikwiragiye aho hantu hose. Hanyuma mu kanya Dieudonné yahejeje kubivuga ingene umuvugizi w'igisirikare yahavuye akora itangazo rigira kabiri uwo munsi, agatanga ibindi bitigiri vy'abantu benshi bapfuye ariko atavuze iyo bapfiriye. Muri iryo tangazo rya kabiri ntavuga ati aba bantu bapfiriye ngaha, intambara yarasubiye kubandanya, ntabitomora. Hazana ibitigiri abantu badatahura ingene yari yatanze vya mbere umunsi w'imbere atanga ibindi ku munsi ugira kabiri. Muri Ndondeza turiko turatohoza muri ko bwa mbere bwo dushimikira ku bantu baba bafashwe n'inzego z'igihugu mu nyuma ntibasubire kuboneka. Twariboneye nk'abari bafashwe n'amafoto yabonetse, akarorero ni nk'umusore yitwa Joris Ndaripane. Joris Ndaripane bamwerekanye aryamye hasi aboshe ari mu ikambi mu Ngagara. Hanyuma turakurikirana ingene umukuru w'ikambi yahavuye amusohokana n'uwundi nyene bari bafatanywe, arabahereza uwitwa Nkoroka wo muri documentation. Guhera ico gihe Joris Ndaripane ntarigera asubira kuboneka.
iperereza ryarakwije n'ibihuha inshuro zitari zike, abantu bakavuga ngo bamubonye aha, abandi ngo bamubonye hariya. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza w'ico gihe yarigeze kumuvuga ko, umuvugizi wa sentare Ntahinyuzwa Agnes Bangiricenge nawe nyene yarigeze kumuvuga ko, ico gihe bo bamwagiriza ngo niwe yishe umumenyeshamakuru Christophe Nkezabahizi, wumva bavuga ngo bazomutwara imbere y'ubutungane, ariko ivyo bigatuma n'umuryango wiwe wizera uti kumbure bimwe batubwira ngo barasubiye kumubona nkeka ariho, ariko gushika ubu twaratohoje ku mucamanza umwe yakorera mu ntara z'uburaruko, akaba yavuka mu Nyakabiga. Uwo musi yaratashe agiye kuramutsa umuryango wiwe, akamanuka i Bugarama, araheza afatwa n'abapolisi. Baravye karangamuntu yiwe babona yanditseko ko ari uwo mu Nyakabiga, baca umucamanza Laurent Mukezamihigo gushika uyu musi ntarigera asubira kuboneka. Rero twaragiye turashira habona n'abandi twagiye dutohoza ko tubona bafatiwe mu bibanza bitandukanye, tukerekana neza aho yafatiwe, abamufasha bari bo, ntibasubira kuboneka. Ico rero kikaba ikimenyetso ca mbere giteye nja kuri ca kibazo warumbajije ati ibi vyabaye ivyitwazo kugira ngo ubutegetsi bwica abantu nkuko bwari bwabiteguye. Aho niho nari ntanguye ntera nja kugira ngo ntange ikintu ca mbere cerekana ko maze kuba hari abari bateye amakambi, kuko ico coco murumva ko cari caheze kare. Kubona no mu mabarabara aza mu gisagara ca Bujumbura abantu Pacifique sinzi ko rijewe ariko ijwi ryanyu riguma ryikata, ngira mwabame ko mukoresha ama écouteurs ya Bluetooth. Ya apparemment afise ikibazo ca network yagumye amanuka, Ngano. natwe network. ya Sinzi ko twaba turabaza ibibazo re. Ego, en fait nari nkeneye kubaza justement Pacifique yagiye ko aravuga vya yuko baratuza, je pense ko yari yavuze ati twabonye bon genre twisha abantu 12 bateye amakambi, aratanga navuga gute statistique ziwe, aravuga ati twisha abantu 12. Umunsi ukurikira baca bavuga yandi mashifre menshi cyane gose. Abo bandi babakuye he, bari bande, yari kubera iki? Bon naho twikeka igituma vyari ivyo, bobo abadede bo bavuga ngo ni bande, babisigura gute iyo maji? Muvuze muti hari abantu bateye amakambi, uwo munsi nyene mukabideklara, biri ku ma Twitter, birazwi, biri mu ma video, uti twafasha abantu 12 muri zo attaque, hapfuye abantu 12. Le lendemain tugasanga ibiziga muri ville, mwisha bamason, mwisha abantu bari baje gukora, mwirutse mu Nyakabiga natani kambi iri ya gisirikare, murengeye mu banyagihugu, abagore barabaye violé. Ivyo bintu vyabaye kubera iki? Leta ibisigura gute? Bon, je cyo kibazo cyane. Muriko muranyumva ubu? Ubu nyene ubu turakumvise Pacifique. Okay. Nariko rero ndiko ndavuga nti ivyo twagiye turatohoza ko niho naringeze ku mucamanza umwe yitwa Laurent Mukezamihigo. Laurent Mukezamihigo yakorera mu ntara z'uburaruko. Iyo musi yaramanutse Bujumbura aje kuramutsa umuryango wiwe mu Nyakabiga. Amagezi Bugarama abapolisi bamukura mu modoka, baraba karangamuntu yiwe, babonana umuntu wo mu Nyakabiga, baca baramusigarana. Kuva ico gihe ntarigera asubira kuboneka. Ngaha nari nashatse gushimika nerekana ko iyo ubutegetsi buvuga ngo abo bwishe bwabahoye ko bateye amakambi, kwico kintu kitari co. Sico, kuko vyageze ku rugero rwaho bategera abantu, bakabategerera no ku mabarabara yamanuka i Bujumbura bavuye ruguru. Abantu ata kintu na kimwe bari bahuriyeko n'ivyari vyabaye.
kandi nk'uyu mucamanza baranatelefone bamutwara baremeza ko bamuzi ko bazi ko ari umucamanza murumva ko nkaho ataho bihuriye na gato na vya bitero vyari vyabaye ico ni ikimenyetso ca mbere cerekana ko umugambi wo kwica abantu uwo munsi wari usanzweho hari ikindi nkunda gushimika ko novuga ko yamaze kukivuga ko neza Dieudonné uravye aya makartier bagiye kwicamwo abo bantu ico gihe hariho umugambi muremure wo guheza gose canke kunumya gose abantu bo mu makartier yari yamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza ivyabaye kw'igenekerezo rya 11 vyakurikiye ivyari vyabaye kw'igenekerezo rya 4 kwezi kwa 12 vyari vyabereye ku Mutakura kuva Mutakura niyo yahereweko ku mugoroba w'igenekerezo rya 4 kwezi kwa 12 abasirikare bari barongowe n'umuhisi Lieutenant Colonel Darius Ikurakure baragiye bategera abantu mu mabarabara yose ya Mutakura ico gihe amakuru dufise avuga ko bategekanya gufata abantu bari hagati ya 70 n'150 ariko kubera bategera batashe sinzi ingene Imana yarinze bamwe uwo mugoroba hafashwe abantu 37 abo bantu 37 bafashwe ico gihe ntibarigera basubira kuboneka ni ukuvuga bahereye kuri Mutakura itariki 4 z'ukwa 12 baca bafata Nyakabiga na Musaga itariki 11 y'ukwezi kwa 12 ni ukuvuga hari hasigaye nka Cibitoke ntiyari bwategwe nayo baca bayitegurira itariki 13 z'ukwezi kwa mbere muri 2016 naho nyene uwo munsi inzego zose zakora ivyo vyo kunyuruza abantu vyo kwica abantu vyo kurwanya biyamirije ikiringo ca gatatu zakoraniye mu Cibitoke abakuru bo hejuru baraza Bunyoni niho yari Ndakugarika niho yari n'abandi benshi maze barafata igifyo c'ugwaruka co mu Cibitoke rero urumva ko ari umugambi wari usanzwe uteguwe ingene ayo makartier imwe yose izirashikirwa rero ku bwanje ivyabaye ico gihe wari umugambi wateguwe uti none mbega bo basigura gute iyo maji yingene umunsi umwe imbere bavuga ko intambara bayihejeje bishe abantu 12 bukeye bagakora indi tangazo rivuga abantu ibitigiri byo hejuru abantu bari muri hafi 90 bati naho nyene n'ibiharuro byo hasi kuko Dieudonné yabivuze ko abaharurwa ko bapfuye ico gihe baharurwa hagati y'150 n'amajana 3 none iyo maji baca bayisigura gute ntibigeze bayisigura nta n'uwababaza bo bivugiye ko aje gutanga uravye no kuri Twitter biranditse ntuzeye uyu Baratuza yavuze ko agira atange ibitigiri vy'ukuri vy'abapfuye muri ya ntambara ukamengo ivyo yatanze imbere rero byari ibitigiri vy'ububeshi hanyuma bukeye atanga ibitigiri vy'ukuri ico nico kindi numva no kongera ko abantu ntibohagarara cyane ngo ni gutera amakambi vyatumye ivyo bintu biba ntaho bihuriye wari umugambi usanzweho wo kunumya gose abiyamirije ikiringo ca gatatu kandi uravye uko vyagenze ico gihe inyuma y'ivyo bitero vyakozwe aho mpereye ku Mutakura bigasubira muri Nyakabiga na Musaga bikabandaniriza muri Cibitoke buriya ubwoba bwaciye bwinjira mu bantu novuga ko kuvugira habona gusubira kuyerekana ko abantu badashika ikiringo ca gatatu vyaciye bitera bihera no kuvuga wari umugambi wateguwe gutyo donc yari umugambi bari bafise wo guheza abantu bo mu makartier yari yamirije ikiringo ca kabiri nibutsa abantu yuko ku manifesta ni droit yanyu iri constitutionnel nta muntu n'umwe ajejwe kukurasa ngo nuko wakoze ikintu constitution ikwemerera reka twumvirize témoignage ya Amor Fati hanyuma abantu baze gushobora kuduga gupoza ama question canke kudusangiza nabo nyene ivyo babayemo hariho je pense abandi ba rescapé ndaza kwandikira maître bashira hishize inbox mumpe amazina yabo comme ça dushobore kubaduza merci beaucoup Amor Fati ijambo ni gwanyu Ego reka mbaze imbere yuko Amor Fati avuga témoignage yiwe reka mumbabarire mbaze ikibazo kimwe reka ndagicire kubo twakiriye no munsi
kugira ngo bize tumere nk'abatahura kuko gushikiza isaha hari ikintu twavuze mugabo hari ibintu ntumva muvuga kuko ibyabaye nta numwe twese turavyumva twarabibonye abandi babibayemwo ariko ayo makartier yose mwavuze yaba Ngagara Cibitoki Mutakura Nyakabiga cyangwa Musaga nibaza yuko mwumvise amajambo yavugwa n'ubu akivugwa bavuga yuko la majorité ngo ibamwe abatutsi ivyo nivyo twumva bavuga kandi bakivuga iyo umuntu avuze ati mw'ivyo bintu muko muravuga donc les deux ibintu bibiri vyabaye différent hari vyabaye le 11 bavuga ko bateye amakambi n'ivyabaye inyuma bica abantu babasanga mu makartier umuntu avuze ko habaye abantu baba cible b'abatutsi yoba beshe mwamukoze munyisha ico kibazo Dieudonné cankwe Pacifique mutwishure Bon, ikintu nagomba gutangura kwibutsa nkuko nari nabitanguye ni contexte ya repression yari iriho guhera manifestation zitangura ziriko ziba muri Bujumbura rirare ziba mu Kinama ziba ku Buterere ziba ku Musaga ziba mu Nyakabiga abavugira ubutegetsi ico gihe ntibigeze bagomba n'umunsi n'umwe kwemera yuko ahandi hantu ariko haba imyiyerekano kiretse muri ayo makarti intumbero yabo ni yayindi kuko ubutegetsi bwari bwankiwe ikiringo ca gatatu n'abarundi bose baciye mu nama nshingamateka itariki 21 z'ukwa kane muri 2014 nta kindi kintu bari gushobora kugerageza kuhadikiririza ko atari ugucamwo imice abarundi kuko bari bagararije abarundi bonyene kuko nibo bene igihugu iyo abaserukira abanyagihugu baciye mu nama nshingamateka bavuze bati nta kiringo ca gatatu gishoboka ukabirengako hanyuma ngo wabiha na sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro abacamanza ukababwira uti mutavuze ibingomba ndabica bamwe bagahunga nukuvuga ubutegetsi bwari bwamaze gufatira inkota ku barundi buti emera ivyo ndababarira ikintu rero cabatangaje muri 2015 ryabaye irya mbere guhera haba ingorane mu gihugu haba ini revendication politique ihurirwako n'amoko yose je ndabibabwira muri 2015 imisi nabaye mu Burundi guhera itariki 26 gushika mve mu Burundi mu mpera z'ukwezi kwa gatanu nta munsi ntage mu myerekano hanyuma ikintu cantangaje nukuntu abantu baba mu makartier ari mwimbonera kure zamaze guhabwa inkoho bose baza kugira manifestation ahantu izo mbonera kure zitagwiriye mu Nyakabiga ku Murango abantu benshi baza kumanifestaho ntikwari kuvuga yuko ari umunyakabiga gusa nko mu Kamenge jewe nararonsa akanya kukuvugana n'abantu ico gihe bamwe bari muri opposition nk'abo kwa Gwasa bavuga ati mu Kamenge Adolphe yavuze yuko umunsi mwabonye umuntu ariko aramanifesta ngaha muzomunzanira nka murasa ku Murango no kuvuga rero abaza kumanifesta bose baza kumanifesta ahantu imbonera kuri zitarahabwa inkoho ku Musaga muri irya minsi guhera mu kwa kane gushika muri uko kwa 12 abari bahaba ntibarabatutsi gusa mugabo muri discours bobo bavuga kugira ngo bazimagiza abarundi babereke babagarure muri ya macakubiri bobo nivyo bavuga yuko harama abatutsi bagomba kwanka ubutegetsi bw'abahutu ariko kwari ugucanishamo abantu gusa mu ntumbero rero yabo aha nagomba ndacerekane no ku kindi kintu itariki 11 amakamba hejeje gutegwa y'Ibujumbura Pacifique yayavuze nko mu ikambi ya base
harimwo hari haraye izamu abantu 19 bavuye mu ba ex-FAB, hakaba n'abantu 87 bavuye mu ba ex-PMPR. Kugira ngo bacanishemwo gose bafashe abantu bagwanirije hamwe abateye babaciyemwo imigwi ibiri. Aba ex-FAB 19 baraje, hari abagenerale baratukwa, barabohwa, barija gufungwa. Aba ex-PMPR urumva bagwiriyemwo abahutu, baca barungikwa igihano bahawe conyene cabaye ca mutation mu makambi. Nukuvuga yuko ako kantu imvugo z'amacakubiri, imvugo zavugwa nabo bamena imyango binjira, izo mvugo z'amacakubiri koko zarimwo zaravugwa. Ariko ugiye nko mu Nyakabiga ukaraba abantu bishwe, hari abantu badandaza amagi, harimwo abakozi bo mu nzu, jewe sinshobora kwemeza yuko hishwe abatutsi gusa, yamara mu ntumbero yo kunumya no guhasha, hari hatumberewe guhasha ayo makartier yagize yaragwiriyemwo abiyamirije ikiringo ca gatatu, hanyuma bakaboneraho n'akaryo ko gusenyura urunani rwari ruhari, bavuga bati mwebwe nta ngorane, ababi naba. Urumva kagatima k'amacakubiri ko kuvangura, ko guhasha no kugirira nabi ubwo bwoko, baza baravuga amajambo mabi muri ayo makartier, ako gatima karimwo. Mugabo basanzemwo nk'abo bantu bavuye muri Bujumbura Rirare bakabasanga ku Musaga, si ukuvuga ko babareka ngo ni kubera ari abahutu, basanze abo mu Nyakabiga bavuye kumugoboka ntibabareka ngo ni kubera ari abahutu. Muri make hariko imvugo y'ubutegetsi yo gucanishamwe abarundi, nanone abarundi baragize ikintu co gufatana mu nda, kubona igihugu kitaguye mu kaga gose ngo dusubire kubona ivyabaye muri za 1993 n'ahandi. Niko jewe ico kibazo nocishura. Arakoze Maître Bashyiraho ishize, reka nanje mere nk'umwunganira. Icambere coco icuko habayeho intumbero yo kwica abatutsi, ico carabonetse. Ndibuka ikinyamakuru Iwacu cyaranditse article nziza cyane yo kuri uwo munsi w'igenekezo rya 12, aho cyandika ingene abantu baza gutora bijya biziga mu Nyakabiga, wasanga babwira abantu ngo nimuze tubereke filime y'72, ahandi bakavuga ugasanga ngo Kagame wanyu naza batabare, ahandi imvugo yerekana ko ari ubwoko baje kurondera, iyo yarabayeho neza cyane. Ico ntawo gica ku ruhande. Ariko nk'uko Maître Dieudonné ahejeje kubivuga, intumbero nyamukuru yari iyo gukora ibishoboka byose abahutu n'abatutsi bakavanako mu bijyanye no kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza. Jewe imbere gato cyane, ngira nk'umunsi imbere gato yuko dutangura imyerekano, nibuka ko niganiriye n'umukuru w'umugambwe Frode bico gihe, Leonce Ngendakumana, arambwira ati iperereza Adolphe yasavye urwaruka rwacu muri Frode ko bo batabara ntibitayeho imyerekano bayireke izibe iy'abatutsi gusa. Ikindi cya kabiri, ariko Frode yaritavye imyerekano, ico sinje kuvuga ngo ntibarimwo. Leonce Ngendakumana yari afise uruhara co kimwe n'abandi, yaranabonetse mu myerekano, wenyine yarayitavye. Icegera ciwe Frederico Bamvuga inyumvira yari afise uruhara rukomeye, nk'abakurikirana ku munsi imyerekano, Bamvuga inyumvira yari imbere. Rero kuri ico ntibabuzemwo abafrode mugabo umugambi kumyerekana ubwoko warabayeho. Ikindi mwibuka nuko umunsi wa mbere imyerekano iba hagitariki 26 z'ukwa kane, ikintu ca mbere Nyamitwe yanditse, wiri Nyamitwe umuvugizi w'umukuru w'igihugu w'ico gihe, yavuze ngo kubera imyerekano ngo iri mu makarti ya 3, we yandika ngo iri kwibera ngo mu Ngagara, ngo iri kwibera mu Nyakabiga, ngo no ku Musaga. Urumva intumbero yari yayindi. Ariko imyerekano ndabibutse ko umuntu yanditse neza imyerekano ko yabaye ari Gervase Rufyikiri, yari cegera cya kabiri c'umukuru w'igihugu,
mu ikete ryiwe ryo gutanga imihoho yavuze ko imyerekano yabereye mu makomine arenga 200. Ikindi mwibuka nuko ico gihe ubutegetsi bwagize ubwoba burakata amaradiyo RPA n'ayandi maradiyo yigenga ngo ntabandanye avuga kuko babona igihugu cose cagira gihaguruke. Ikintu rero ca mbere cababaje Petero Nkurunziza muri 2015 ngo nuko kubona abahutu n'abatutsi bafatanya mu kumwiyamiriza. Niho rero kugira adutandukanye twabona mu myerekano batanguye gufata abantu, iyo bafashe umututsi tukabona bacamutwara muri documentation, bafashe umuhutu bakamutwara ku mapozisho y'igipolisi mu nyuma bakamurekura. Ico carabaye gose mu minsi ya mbere y'imyerekano kugira ngo ico cuka kize. Abari mu myerekano bagire bati abahutu bariko baraduhenda, bo ntaco bariko barabagira, twebwe turiko tubabara twenyene. Iyo ntumbero by'ukuri yarabayeho, ariko muri rusange ugiye kuraba repression uko yagenze ntabwo yatumbereye ubwoko bumwe gusa. Nabo abahutu na cyane cyane nk'abo muri FNL ya Gwasa barafise imyanya nabo babatandukiriye. Nko muri Ndondeza iyo turiko turaraba ahantu henshi abantu bagiye baranyuruzwa, ugiye nko ku ruhande rw'aba FNL basanga ari abo mu Maramvya, kandi mu Maramvya tugiye kurondera tugasanga Maramvya baraje bakorera imyerekano mu Buterere kumwe Dieudonné Bashiraho izaheje kubivuga. Ni naho hambere nkuko yabivuze habereye imyerekano ikomeye. Sinzi ko muhora mwibuka hamwe berekana mu polisi bavuga ko yakubiswe n'abamanifestant w'umukenyezi bakamuburura hasi. Kenshi ntibavuga ingene uwo mukenyezi vyamugendeye. Ico gihe abapolisi bo kwipozisha yo mu Buterere bafashe inkoho bararasa abamanifestant. Mu bamanifestant yo ku Buterere harimwo abahoze ari abagwanyi ba FNL batari bake. Baravuga bati reka tubaharurire amasase bafise mu mashargeur yabo kuko bari baragwanye. Bajya abapolisi bakarasa baba FNL bakaryama hasi, barabarindira amasase arahera. Aheze abandi bapolisi bariruka, wa mugore ntiyamenya ko bagenzi we birutse baramusiga. Baba FNL baca baraza bariruka barafata wa mugore. Niho havuye ujya mugore yahavuye afatwa ukabona bariko baramukwega hasi. Ariko naho nyene uravye ama video urabona abandi bavuga bati ntihagire umwica, ntihagire icyaba. Umuntu yariko arabarasa baramufashe ntibamwica. Ico si kintu twashobora kubona ahandi hantu henshi. Rero Buterere n'ivyo yaragize manifestation gose, abayigira harimo nk'abo ba FNL bava muri za Maramvya, kandi baranyurujwe ku rugero runini cyane. Ahandi hantu habereye imyerekano buriya ikomeye hatahora havugwa ni uruhande rwa hariya za Muyira, hariya muri Bujumbura rirare hafi ya universite iriya y'Ikiriri, mu Gweza, hariya biriya bice byarabayemwo manifestation ikomeye cyane. Nabo nyene mu maraporo dufise abantu benshi baho banyurujwe, batigeze basubira gutorwa kandi b'abahutu. Rero sinoja muri ico ngo mvuge ngo ni repression yakorewe abatutsi gusa, abahutu nabo nyene ils ont souffert muri ivyo bintu. Imigwi ibiri novuga yababaye cyane, yababajwe gose mu bakoze imyerekano n'abanywanyi b'umugambwe MSD n'abanywanyi ba FNL ya Gwasa. Iyo migwi yarakozwe ko kurusha iyindi migwi yose y'abakoze imyerekano, naho n'abandi batari muri iyo migambwe nabo nyene bashikiriwe bakagirirwa nabi. Mugabe intumbero y'amoko yaravugwa, yaraboneka mu mvugo, canke abantu bageze muri documentation, ibintu babwirwa, ibintu bakorerwa, babwira ngo vya bindi ntimuzosubira gushoboka, ntimuzosubira gutwara. Ico carabayeho. Ikindi ngira nongere ko kuri bijanye n'amoko, iyo ubutegetsi buriko buravuga bukoresha iyo mvugo nyene yuko vuga ngo n'abatutsi babugwanije, ariko ico butigera buvuga ugiye ukaraba nk'abajya abasirikare bafashwe n'abahunze, umugwi munini w'abajenero bagiye n'abahutu kandi barimwe bagwanye muri CNDD-FDD, aba ba Niyombare, ba Zeno n'abandi, usanga hari umugwi munini wo muri bo muri abo bantu bagiye. Ugiye kuraba abanyapolitike bahunze, abari imbere mu kwiyamiriza ikingo cya gatatu, naho nyene abanyapolitike b'abahutu nibo benshi kurusha abanyapolitike b'abatutsi muri ivyo bintu. Mugabe imvugo y'ubutegetsi yamitumbereza kuvuga ko ari abatutsi gusa, ikakivuga ngo ni babandi, ni bamwe bishe Ndadaye, ni bamwe bagize gute. Umuntu yocabaza none Niyombare ari mu bishe Ndadaye? Ufashe generale hari umugenerale ari hano yakora mu biro by'umukuru w'igihugu yari
chef de cabinet jejwe ivy'igipolisi mu biro kwa president Nkurunziza Leonard izina oya si Leonard nawe yakorera muri documentation na Leonard nawe nyene wovuga uti Leonard ngenda kuri yo je pense ngenda kumana yari yigeze kuba ajejwe iperereza mu gihugu hagati twera twamukora ko amaraporo turiko tuvuga ivy'urupfu rwa Ernest Manirumva hari uwoza kubwira abantu ngo Leonard ngo nawe ngo ari mu bishe ndadaye uyu muri lieutenant general ariko aranka kuza mu mutwe nashatse kuvuga ari chef de cabinet wa Nkurunziza nawe nyene wovuga gute ngo uyu ngo nawe ngo washatse ngo ari mu bishe ngo ndadaye ntaho bihuriye ariko imvugo mu mvugo bari babikeneye ko bagiye kubwira imbonera kure bagiye kubwira ababo babumvisha ko ari abatutsi bagwanije president w'umuhutu ariko ntaho bihuriye na gatoyi n'ivyo bintu iyo biza kuba n'ivyo ntitwari kubishigikira na twebwe iyo twisanga ari umugwi w'abatutsi ugiye kurwanya president w'umuhutu ntavyo twari gushikira nta na gatoyi ntaco vyari kuba bikimaze iyo dusanga byafashe iyo ntumbero rero ishavu ryabaye iryo ariho bariko barerekana ikibi kiboneka bavyerekanye cyane ku batutsi mugabo n'abahutu ntibababariye nabo nyene barabonye amabi akomeye cyane muri ivyo bintu murakoze cyane murakoze reka duhe Amofati atange témoignage Amofati muratwumva ego ndabumva kandi murakoze cyane okay karibu murakoze imbere yuko nagiye ntangure mvuga amajambo witwa Eric Save umwe mu bantu baguye muri izo massacre za le 12 yavuze amajambo ati ubwoba mfise yari amasaha make imbere yuko bapfa yavuze ati ubwoba mfise sugupfa kuko bidashobora kutabivamo ati mfise ko ubwoba ko abarundi bazohava barambirwa bakemera kuba baja canke bakarambirwa kubera ibintu byatevye cane nkabivuga cane cane nshima uyu munsi ko abenshi turiko turabavuga ko turiko ni mu buryo bwo kubibuka nkanatangura kandi nihanganisha biragoye cane nihanganisha abavyeyi bahekuwe imiryango yabuze ababo benshi binababaje batazi iyo abaho bahambwe jewe ico nagire mvuge cane kuri ubwicanyi bwakozwe na Gahomera itariki 12 saho vyahereye na cane ngo ngerageze gutanga umuco ko benshi bazi ko abo Gahomera yishe bari abana bagiye gutera amakambi mpereye ubwa mbere sinzi ko Pacifique ntazo yabavyibuka imbere yuko bijya bitaraba telefone yanje yigeze gufatwa batangura kwandikira abantu ama message duhurira aha bagerageza gufata abana bariya maze kumenya ko telefone yanje yafashwe ico nakoze naragiye bamwe turagira inama ndababwira nti duhane code kuko urabona ko hari uburyo abantu benshi bagerageza gufata urwaruka ngo rwagiye mu myiyerekano rukoresheje amatelefone canke rugakoresha ayandi mayeri turagira inama turahana amakode kibazo watangura kubaza umuntu kugira umenye ko uri afite telefone ivyo vyabayeho muri ca gihe gikurikira coup d'etat imyiyerekano bavuze ko tutagafatwa nk'abantu bariko biyerekana biyamiriza ikiringo ca Nkurunziza ahubwo ko turi abagwanyi ko turi abakagwi kigometse ku butegetsi banka ubutegetsi bw'abahutu icari kibabaje kandi gikomeye gose nuko benshi bibaza ngo urwaruka rwagiye gutera amakambi ngo rufata ibigwanisho rugira iki siko ndavyibaza kana cane muri Mujejuru ndazi ko hari urwaruka benshi hariya cane mu makomine yagize imyiyerekano batari bake bamuhira cane ndazi ko Gahomera aguma agenda naho hose nta numwe muri abo bajene bagiye imyiyerekano baba bake bamuhira iwabo baba mu mashamba baba mu myonga kugeraho bamwe baravuze bati mbe ni kubera iki twebwe tuba mu myonga
izi mbonerakure zidutanga tuzi ko zitwicisha zigira ikizibaho. Ndibuka Save yavuga amajambo akomeye cyane, twari kumwe tuko tubabwira abantu baruka ati ntimwigire mufata ngo muje kwihora cyangwa mugira abantu. Twarakoze urugamba rukomeye cyane wo kuza abana bataba mu miryango yabo ngo ntibaje kuja kwihorera abantu, kuko bavuga bati turazi imbonerakure zatwiciye abacu, turazi imbonerakure zidutanga, turazi imbonerakure zituma tutaba muhira, twe kweki batubana muhira. Twakoze urugamba rukomeye cyane, twavuga duti ntimwigere muja kwihorera. Ivyo nivyo twanse, ntimugire mubabaja. Twanse kubabaja, si ukuvuga ngo nabaja biki ba nkuru nziza, ni kubabaja, ni kutababaja b'ubwicanyi, ni kutababaja b'icyo turiko turagwanya. Nico gituma aho twari twagerageje gukora ibikomeye gose, ibishoboka byose ngo ntihabe ubwicanyi, cyane cyane ko muri abo bana bamwe bamwe basigaye bavuga bati izo nkoho tuzihabwa n'abasirikare, kuko ikindi bantu batazi izo nkoho bazikurahe. Abatora inkoho n'abantu bavuga ati dusigaye tuba mu myonga, twarankiwe kuba mu miryango yacu. Gahomera yatembera ahantu hariho hose ababwira bati uwo muzofata azicwa, niko yababwira. Ibyo rero bimaze kuba uko Gahomera bamwe bavuga ko yanitera bakitera agatora abantu bakamurasa, bakarasa ku modoka yiwe kugira aronke uburyo afata abo bantu. Iki ni kwemeza ko ubwicanyi bwabaye le 12 atari ko kwa makambi yatewe, ahubwo hari umugambi cyane wo kuronda ingena abo bantu bicwa. Ikindi nibaza ko gifatanye n'ico Rumata yabajije ati burya nta batutsi bariko baraba targeted canke bo barafashe ko aribo barondegwa. Twari kumwe n'abahutu cyane mu kwiyamiriza, kandi turi mu bantu banse kubabaja. Turavuga duti nkuru nziza, ushobora kuvuga ngo tuko twankira ngo umuhutu ariko badutwaye imyaka irenga 10 uri umuhutu, ntitwigeze tuja mu ibarabara. Ariko ubu ntidushobora kukwemera, ntidushobora kubabaja bawe, uretse ko ataco watumariye, uretse ko ubukene wadushizemwo. Ubu harageze ko turonka ubundi. Ntuco wica amategeko yanagukingiye, yatumye tutanakwiyamiriza imbere, guca ubwenda ngo uheze kuyahonyanga uco twita ubwoko. Nico nagira mvuge nuko nabonye ko umuhutu yafatwa ari mu myerekano, yafatwa yarahanwa gose, sinzi ko benshi bavyibuka. Yarafatwa gose, yaricwa cane, canke afashwa akicwa nabi, kuko bamufata nk'umuhemu. Ntibamufata nk'umurundi. Je novuga ko batamufata nk'umurundi, bamufata ati uriko wifatanya n'abo mutifatanije. Harabayeho gucanisha, mugerageza gucanishamwo abantu, ku buryo sinzi ko Pacifique arakunda kwandika abantu bitwa ba Ruzoyi. Ni mu bantu ubona ko bishwe bakwisishije inkoho, mu buryo kureka ati uri umuhutu uri muri ibi ntiwateza kubibamo. Rero n'uwo mugambi w'ubutegetsi wari uhari wo gushaka gufata ati abarundi bariko biyamiriza aba ni ubwoko n'abatutsi, ariho binyeka ko n'uwo mugambi ushobora kuba kumara abantu wari uhari. Gahomera ikintu yamayidoga cyane, bana nko mu ahantu haruguru hari ntivyari byoroshe kuja ku muhana w'umuntu kuja gukore ubwicanyi bwinshi, kuko abantu twarageze kubabwira tuti iyo bibonye abantu muze muhagara mugumu, kuko uwo azofata turazi ko amwica. So Gahomera rero byaramugora, yarageza kuja gufata abantu hamwe hamwe, bandi bakabimenya ni ku misozi bakavugana, tukageza kubwira abantu mugerageze ku bijisho ry'abandi. So ibyo rero nagira mvuge kuri ubwicanyi bwabaye Gahomera havuye akora. Gahomera nibaza ko yaciye aronka opportunity ikomeye cyane kuri ibyo bintu by'umujeje hamaze kuba amasasi, kubera rero yafashe amanimero, kubera yafashe amatelefoni ya bamwe bamwe, yari yanditse amazina. Burya benshi bajya bapfuye mwibaze ngo ntibari bagiye gutera amakambi. Reka ndabahe témoignage yewe nkuko nabimenye, naje ndi mu bantu batelefonwe. Ikibabaje uwantelefonye yari mu bafashwe kandi yaraduhaye code twaradukominikanamwo. Genda again. Mugabe ico nakoze nibaza ko ari Imana natoye, kuko nebaje nti bashobora kuba uyu muntu yafashwe. Je natoye impuzu z'abagore, ndambara igitambara, ndambara ziya mpuzu sinzi ibintu bita ibigoma bakunda kwambara abantu b'abagore ba ruguru. Je ndavyambara, ndagenda
ndamenya ko abafashwe bagiye mw'ijenda gufungirwa mw'ijenda. Ico nakoze nagirije kuvuga nti okay, ko bagiye gufungwa mw'ijenda kandi numva ko bashitse mu gasho ko mw'ijenda, ndagerageza kubwira abantu nti ico mukora ntimwemereye ko Gahomera hagira ahantu abatwara, mube vigila. Nagirije kubwira abantu nti mbwire abantu bagerageze kugira, kuko nari nzi ko nibaza gufatwa, nibaza Gahomera akabakurako akabatwara baza kwicwa. Ikibabaje rero it was too late. Twagiye twumva ati ba bantu barangiye, murazi uburyo bwishwemwo. Twagerageje gufata amafoto kuko jewe nahavuye nk'injura. Ndabwira abantu bafata amafoto, ngira benshi barayabonye. N'amafoto ubona arimwo ko abantu bishwe n'urwanko rwinshi cane, n'inzigo n'urwanko novuga ko biteye ubwoba. Ababonye amafoto ndibaza mugiye kuri page za Pacifique ziriko kubona ko umengo bicishijwe amabuye, bakwitwa amabuye mu mitwe, imitwe yari flat hasi, kubona ko bakwitwa amabuye mu mitwe. Ico rero cane nagire mvuge gose, nsubire mbwira abandi sita abantu babuze itariki 12 11 12 niki birabaje kuvuga, ubona ko abo bagwanye, abo injustice bagwanya niki hari, abatwiciye, abaduhekuye nibo bariko badutegurira kazoza, nibo batwara igihugu, nibo bagitwara igihugu, nibo bariko bashiraho, novuga nti bari mu butegetsi. Kirababaje kubona wohoza abo bantu bakibona ivyo, kirababaje cane. Ikindi nagire nongereko nuko ntagira amajambo menshi nobwira abahagira ivyo vyago, ariko twebwe twagize Imana tukahava. Ico nabonye, ico nzi si vyinshi novugira ngaha, nari nateguye vyinshi novugira ngaha, ariko ntibikwiye, simbona ko nza kubishobora. Nabiteguye ko nanditse ngaha impapuro nyinshi, ariko munkundire ndibireke. Ariko ku bantu novuga ngo bishwe, nemeye kuvuga izina Save, Eric Save, umuryango wiwe utanaronse akaryo ko gufana iteka. Benshi ndazi ko bakunda kuvuga ati bagiye gutera amakambi, bari bafite ibigwanisho, bari abasirikare. Ariko nabigenda babwire ko na cane cane urwaruka rwoba rwarokotse canke abahahuriye, Save n'umuntu yagerageje cane, aragerageza kugwa n'ubutegetsi, aragerageza kuvuga kubwiwa ko yokwemera ahubwo akahindukirira abo yagwanya, abo bagwanira hamwe. Novuga ko abafashije kwiremiza ikiringo ca gatatu yoba umuntu akomeye cane, ubona ko ari umwarimu mudahembwa neza, kukugira umuntu akomeye cane, kurabona ko umuntu ari akomeye gose. Ikintu yakoze gikomeye gose rero niyo bavuga ati jewe sindi mpemuke ndamuke, ari ubona ko yahindutse iwabo, hahindutse nk'urubuga rw'intambara, aho yaba hama hari abasirikare. Gahomera yamavuga iminsi yose ati umuntu azonka umutwe wa Save. Hari uwundi musitanteri mutibuka yitwa Sibomana Chantal, yatwara komine Mukike, bavuga ko yagize umunsi mukuru yumvise ngo Save yapfuye. Benshi barakunda kuvuga ngo baravyitereye, ngo Save ngo yabaye. Ndagenda kubwire ko mu kwanka we kwifatanya nabo bicanyi, kuko bagegeze gukoresha amayeri akomeye gose, amafaranga, ibiki. Save, Eric Save, gituma tuvuga iryo zina, ni umuntu nkoresheje, reka nkoreshe quote ya Bob Marley, yavuze ati better to die fighting for freedom than live all your days as a slave. Yaranse kuba umuja. Benshi abo bose mwavuze amazina, ntitwoja kuvuga amazina duhere kuri izina rya mbere, rya kabiri, rya gatatu, rya kane, twohirirwa ca tukaharara. Ubwicanyi bwatanguye
si le 12 si le 12 le 12 yabaye opportunité ntaramenya ingene vyose vyaje yo kuvuga ati now is the time to get rid of aba mbabarira gucanga indimi ati uyu ni umwanya wo gukuraho aba bantu tudashaka ati reka uyu ni umwanya nico mbona nico nabonye kuko urabona ko bakoresha amayeri yose ikigarutse kandi ntokwibagira kuvuga je salue le peuple hutu b'abarundi abarundi dufite ubwoko bubiri niko novuga ico nico vyanyeretse 2015 nyese ko abarundi dufite ubwoko bubiri dufise ubwoko bw'abarundi bakunda igihugu b'umutima bakunda igihugu bifuza igihugu cineza dufise n'ubwoko bw'imburakimazi bw'abicanyi banda ndende narabonye abahutu bakingira abatutsi nabonye abahutu bitanga imbere akavuga bati si tujya munsi nyene nabonye abahutu benshi byo gwaruka gwagiye muri ubwo buryo nabibabwiye bandikirwa amatelefone ati ndafashwe ngaha ngo ntabare niko gahomera yabafashe bege benshi bari bavuye mu miryango yabo bari bavuye aho bari binyegeje mu myonga ati ndafashwe bajya benshi bapfuye nje ndabafata nk'abamartiri w'urukundo bari bazi ko ajya amariske bari bayazi twagiye mu myerekano tubizi ko tuzicwa twe twagize imana tugasigara tukabaho ico twokora si ukuguma tuvuga ngo turiko turabibuka ahubwo ni kwibuka yakoze ni kwibuka y'amajambo Sabe yavuga ati yambwira n'abandi bavuga nimwe twavuga ba Nepomuseni b'abana bicwa ntibari bafite ubwoba bwo gupfa kuko bari bazi ko bashobora gupfa bari bafite ubwoba ko tuzohava duhemukira koze bari bafite ubwoba ko tuzohava duhemukira koze icatumye bijya bintu biba bari bafite ubwoba ko tuzohava dushika ahantu bamwe dutangura gushinyaguranira tuvuga duti yewe buri iki canke uriki bari bafite ubwoba ko bamwe muri twebwe abitwa basinde umuja bahindutse abaja bagakorana n'abatugize abaja n'abagombye kutugira abaja mu mbabare ndiko ndarandira ariko ngenda nagende mu kanya kubwicanyi bwabaye ikihe gihe bwa le 12 je bwampaye ikimenyetso ko igihugu cacu gifise umwizero uravye amayeri n'uburyo byashizwemo ngo abarundi bamwe bashigwe kubwitwa abatutsi canke abahutu bamwe bakabo bapfa kandi agira mvuga irindi zina witwa Ruzoyi yari umuhutu yasize impfuvyi abana bato cane yasize impfuvyi yari umuhutu ariko yarahagurutse aravuga ati turarahiye sindi umututsi ariko nase konyura amategeko president Nkurunziza twatoye aremera yishwa kubiswa inkoho benshi barabizi yishwa kubiswa inkoho ati you shouldn't be here ntiwatezwa kuba muri ibi bintu ariko benshi mwarabonye ko abarundi baranse ko bacibwamwo imigwi bemera gupfira hamwe bagwanira ukuri ikindi nagire kuri mpereze ko kora akakanya dufise igihozo gikomeye cyane kuri bene wacu bapfuye itariki 12 nuko umuntu wari wese ngaha turiko turavuga amazina yabo ni vyiza kuko ntituzobibagira nubwo twobibagira hari imiryango yabo idashobora kubibagira hari igihugu kidashobora kubibagira ikindi kintu nagire mpereze ko mvuga ni iki kintu twasubira kwiyumvira ati koze twavuga twagwanira ego Nkurunziza yaragiye ikiringo ca gatatu yafashe nawe nyene nticamwereye mugabo ubuja twanse kiya gihe 2015 ubuja twanse ubu ntitukiri mu buja gusa n'ubuja bwiyongeyemo ubukene amarira n'amaganya ndasabye umuntu wese yumva ko yubaha kandi aha agaciro ba Nepomuseni n'abandi bose bahavuye bagapfa mu nyuma ngo yumvira ati niki kinokora ngo ntiduhemukire iragi badusigiye ngo bwa bwoba bavuga bati simfise ubwoba bwo gupfa ahubwo mfise ubwoba ko abarundi bazorambirwa nivyo byatanguye twatanguye gushinyaguranira kuko benshi bari sindi muje ndabisubiyemwo benshi mu bo twari kumwe muri urwo rugamba bari Bujumbura
nibwo bwoba bari bafise kandi biranuka ko byinshi intege zaracitse twarabaye twaremeye turagira ubu benshi dusigaye dushinyaguraniye hagati yacu dusigaye tubonana nk'abansi mumbabarire ni umunsi ukomeye cyane itariki 12 ni igihe ukibuka amazina ukibuka ugwaruka rwari rufise benshi bari ugwaruka ikindi no babwira kandi gikomeye cyane uravye ugwaruka rwinshi bapfuye si abantu bava mu miryango ikiriritse si abantu bava muri ya miryango imwe twovuga ngo ya miryango noble n'abantu bari batwawe n'ukuntu abantu batari baziga kuba minisitiri cyangwa we ngo wawe bagire ubutegetsi sintari kubagwanira ubutegetsi bari kubagwanira ikintu bita etat de droit mu Burundi n'abantu benshi imiryango yabo bapfuye bacitse imigongo zari imfura mu miryango bari abavyeyi bari kirumara mu miryango yabo ariko baremera baragenda nico gituma ntidushobora guhemukira abo bantu ndinginze umuntu wari wese yumvira ariko arumvira ntidushobora guhemukira abo bantu hari byinshi byo gukora ndasabye cyane ngo ntidusubire gushinyaguranira ngo dusubire kugira iki turafise umuntu yaduhekuye turafise abantu bahekuye igihugu cacu abantu batwaye abana ikintu mutamenya cyane igihugu cacu bajya abantu bamwe babaye impunzi abandi bakicwa n'abantu bari bafise capacity yo kuvuga ati turanka ikibi sindiko navuga ngo basigaye mu Burundi ntibari ngo ntacyo bari bamaze ariko mumenye ko twatwawe abantu bari brave mumenye ko igihugu cacu catakaje abantu bakomeye cyane mumenye ko igihugu cacu catakaje intwari zikomeye cyane ico dukwiye gukora rero ni ukugerageza kwimita ibyo bariko barakora ntiduhemukire koze bariko barakora hazoba bamwe bagwanira inyungu zabo canke zizariye uheza guhemuka ibigori bikera biragoye ingene twoza turibuka duhoza iyo miryango duhoza ababuze ababo kandi ababishe bakiri ngaho muri uwo butegetsi Gahomera kiri karitwa ngo ni umusirikare w'igihugu Gahomera yitwa ko akiri mu dufise amazina dufise ibintu byose bakaba bari mu gihugu ivyo bintu twovyemera ko tugira ubwoba kwereka inkozi z'ikibi zidutera ubwoba ntizikwiye kudutera ubwoba inkozi y'ikibi ntikwiye gutera ubwoba umuntu n'umwe byari bikomeye twarabibonye ariko nta nkozi y'ikibi ikwiye kudutera ubwoba they are so weak hari umuntu yambwiye kwa kanga avuga ati turiko turaganira kuri ibinyene avuga ati benshi baravuga ati never yabaye gute abagute nk'ujya mu president gute abanyarwanda n'abandi sigaye badutwenga ati never mu president gute kubera iki twiko turahemukira koze ntitubona nese ntituri hamwe ntituciyunze umengo manifestation ya 2015 nico kintu caduhuza ariko hari byinshi biduhuza amaraso y'inzira karengane yasheshwe araduhuza uyu munsi araduhuza kandi ashimiye cyane aba bantuze ba Reynold ba Rumata abitwa ba Pamela bantuze bandondeza abantu bose batangiye kuza bakavuga ati katuje hamwe nimumenye ko mumenye ko dufite tuko dukora ngo twubaha amaraso y'abana bacu bapfuye n'ababyeyi bacu bishwe mu kurangiza no kureka nsubire ntera intege umuntu wese ahari biragoye ko umuntu wo muri Mugamba canke muri Mukica ku Musaga canke Mutakura canke Jabe yabuze uwiwe umubwira ati mpore mama bizohinduka abona abantu b'abategetsi bafise amaraso mu minwe baza bakatubwira ko igihugu kubona abantu ndababwije ndabisubiremo mu mbabarire cyane ndabisubiremo kubona abategetsi bakoze amaraso bafise amaraso mu minwe tuza abo bishe dushobora kubashira amazina ati we wisha abanaba bariko batwara igihugu uyu munsi hama twaca dutangara ngo igihugu kirakenye ngo igihugu ntigifise igitoro ahubwo twebwe nyene hari ikintu twibagira iminwe yakamwe amaraso ntiyo fasabwa amata
umuntu wanyoye amaraso ntiyoja gufata ngo igihugu agihemwo agikure mu bukene babashira mu bwoba investissement yabo n'ubwoba ntitwemera ngo ubwoba Jomo Kenyatta yavuze ati there is nothing to fear but fear. Barundi murakoze cyane ndashimiye bose abari kubakora ngo amaraso y'inzirakarengane yasesetse ntazasesekera ubusa ndabashimiye cyane kandi ndabifurije Uburundi muze tugwane munsi bose abibone ntazoye kubaza ngo Pacifique ntazoye kakora iki bashirahije zareka akora iki ahubwo bazije ndiko nkora iki kugira ngo aya maraso ndayubahe ico ko ico kibazo wibaza ubu ntibikiri hahandi ngo twiteze naka twarashize hope muri Senarede murabona ko atabo byashitse ariko reka hazi mwese avuga ati ni iki nkwiye gukora kugira ngo igihugu cacu gisubirane iteka igihugu cacu ntigisubire gutwagwa n'abantu bitwa ngo ndakugarika haze premier ministre ndakugarika mugegeze mwimvira amazina sivyo murakoze cyane Imana bahezagire kandi ndangije ndemesha ababuze abahuye n'amahano buraca bugacana yandi kandi buriya ntibutera ku mpeshi murakoze cyane Ego merci Amor Fati kwijambo mudushikirije ico no kwemerera co intwaro nizahinduka hazoba monimo kuri abo bantu twabuze tutanka ikindi naco iyo ni observation yanje personnelle kwijya gihe muri 2015 hari umuntu asenga yambwiye ati ibi bintu aba badede bariko barakora bizozana umuvumo udasanzwe mu gihugu aba bana bahejeje kwica bahejeje gusesera amaraso ati ni na ekonomi izokoroka bajya abantu bose baguma baca bugufi ngo reka nkize basi agatwe reka nje kwishuri reka ndungika abana mu mashuri reka nje ku kazi reka ndeka abantu amaraso yabaseseke nihorere ubuzima bwanje bubandanye Imana izobashira muri situation ubwo buzima nabwo nyene buhagarara ekonomi ihere ipfe ipfakana kandi nivyo biriko biraba muri kano kanya donc Imana yarahanya abarundi bahoze gushika naho haza mu president abashinyagurira akababwira ati ayo maherangira ndayagira impapuro kandi akibabwira yitwengera ngo none yagize impapuro rero kandi nyene yabaye impapuro na mbona misi yose zijya konte zaba yigenga bandika bati ubu igeze kuri $7,700 ntimuzotanga rigeze kuri 10,000 nayo maraso yasesetse mwese murahumiriza mwanka kwikura abo bantu babatwara ku bikenye babatwara nabi babigisha amoko nuko ndibaza yuko Jean Pierre namwe muri rescapé sinzi ko naba nihenze oya just mwiriwe hariho umu rescapé muri aba bafasha amajambo oya je na je nk'umutemo reka ndamukwibutse Jean Pierre n'umujournaliste niwe yafashe JP karibu ahubwo nyabu n'umushitsi wadufise nibigira Nadine nawe yashitse Ego. Pardon, Jean-Pierre, karibu gose, karibu. Reynold. Ego, pardon. Sina nakumenya. Reynold. Yes. Icyumviro canje kitaragenda nagomba kubera ahantu twagomba tugaruka naho ntavuga amazina na jewe yarandashe Gahomera. Ego. Arampusha nagomba nibutse kubera abatumire babivuze hamwe na Amora bivuze ariko nagomba nibutse akantu kuri kijanye n'aba bantu baguye hariya aye muri commune ya Mukike mu ntara ya Bujumbura gato cyane byerekana ko ubutungane deje hari ibyo bwari bwavuze butigeze bukora no kuvuga ko igihe kiriya gihe umushikiza manza kizigenza wa Republika Procureur General mu Gifaransa ari Valentin Bagorikunda ubu nibaza ko atwara ONPR ikigo kijejwe kuziganiriza kimwe kimeze nka gikora nka INSS muri make duciye muri make yari yavuze ati atwara cour constitutionnelle atwara cour constitutionnelle yari yavuze ati mu byabaye twemera nuko hariho abasore indwi batwawe mu Kanyunya muri ngira ba prononce Kanyunya cyangwa Kanyunya muri commune Mukike mu ntara ya Bujumbura ati rero abo basore indwi twaragize amatohoza tubona ko bakuwa ahantu bari bazima baragenda baricwa
acavuga yuko huguruwe amadosiye abiri yugururiwe umuofisiye w'igipolisi n'umuofisiye w'igisirikare atavuze amazina ariho kugera ubu ivyo bintu vyagarukiye aho nico nagomba kongerako. Okay, reka twakire Jean Pierre, karibu gose. Ndabaramukije mwese abariko batwumviriza namwe mwatunganije ikiganiro. Jewe sinza kuvuga vyinshi cane, ndabacira ku mayange gusa bikeyi vya 11 na 12 2015 kuko niho narindi nakora akazi k'ubumenyesha makuru mu reporter yakorera mu Burundi nkora ikinyamakuru co hanze. Ni ukuvuga ko iyo musi si kuvuga ko uyo musi waje giturumbuka waje kurikirana n'iyindi misi myinshi abantu bishwe kandi by'agashinyaguro biteye ubwoba n'ukuri Cibitoke, Mutakura, Kanyosha, Musaga, Munyakabiga, sinovuga ngo yari cane mvuga aba manifesta bari bariho. Je ikintu ca mbere mvuga nti noshimira aba manifesta bagwanije troisième manda kuko bagiye hamwe bafatana mu nda basangira kabisi n'agahiye kuzuba no mu mvura atagucaguranamwo ubuhutu n'ubututsi canke mugambwe uyu canke uriya anye kandi batigeze bagirira nabi CNDD-FDD naho yari kuba yambaye bamubona yambaye umwambaro wa CNDD-FDD ntaco bamugira ntaco bamugira ngo n'umuntu uze bo bagira manifestation zabo bakagwa bakaduza ayo pancarte yabo ikintu caza kirabahungabanya rimwe na rimwe n'abapolisi baje kuza novuga ngo muri renfort canke baza bita muri abo bapolisi bari basanzwe ariko barakora akazi kabo kuko kubuza ama manifestation abo nibo baza konona rero bakonona abo bapolisi basanzwe bariko barakora akazi kabo. Ni naco gituma mu nyuma hagiye kuba abasoda baza gucunga kugira ntibice bajya abantu baza bagaca hagati y'abandi bapolisi kugira ntibice aba manifesta. Rero 11 Decembre 2015 mu gaturuturu niho numva amasasi jewe ndaba Munyakabiga ndumva ko amasasi atari aya manifesta kuko aba manifestation kuko aba manifesta batangura haje mu masize niho batangura kubona abantu batanguye kuza baraja mu ibarabara kugira ntihagira abaja ku kazi nivyo nibaza ko bagira cane ivyo nabona. Hanyuma ayo masasi aravuga mu ijoro hamwe wumva ko biteye ubwoba ukumva umenga ariko avugira hariya ku Musaga canke mu Ngagara mugabo je naragiye iruhande y'idirisha ndumviriza ndumva ko menshi ariko avuga ava kuri kote ya Musaga. Rero ndaca ndarindira ko buca gatoyi ndasohoka abana bagira baje kwishure nca ndagenda ndatembera nca kuri Muyinga ndaduga buhoro nja nk'ugenda muri ville shitse kuri Avenue de l'Université nta n'imodoka yarengana bashaka ndabona ko ta modoka iri kurarengana kote Avenue de l'Université na kote uravye hirya urabona Boulevard de l'Iprona urabona ko ata muntu n'umwe ariko arava mu nzu. Haheze umwanya niho twumva rero twabona abantu b'amakinga bavuye kote ville batubwira ati ngwaho twese tuca turiruka tuva mu ibarabara turaja muhiri wacu. Je nshitse muhiraho naba ngira shike muhiraho naba niho numva rero amasasu rero menshi. Ico gihe nari mfise akapari foto mu ntoki nafashe udufoto dukeyi utu video dukeyi twingene abantu bariko barahungira mu makanivo n'ingene bikinze ku miryango mugabo zice ziravuga cane nca ninjira mu rugo ndinjageza ndugara cyangwa umunsi wose nibaza ko ntasubiye gusohoka kandi umuntu wese yariko ariruka ntiyarabaho ngo arashitsi wabo aho yashikira niho yinjira kandi yaciye ahirwa uyu munsi wose. Inyuma gatoyi haciye hatangura kumvikana amasasi menshi kandi hafi muri quartier ya Nyakabiga. Urumva je cyo naca nkora nk'umumenyesha makuru ufata kamera ugashira ahantu ubona basi hanze ubona utunyoni ubona wumva n'amajwi y'intuze amasasu. Ico nico nakoze gusa nta bintu byinshi nafashe ngo ndakubeshe nta birenga ivyo nta munota urenga umwe nafashe w'ama image. Rero amaja ku mugoroba bimeze nk'ibihunga bihureshe gatoyi ibituruye gatoyi hariho ukuntu je nashobora gucisha kamera telefone munsi y'umuryango wa portail nka filma kugira ndabe hariya hariko harengana nkande canke iki n'ibiki
mu nyuma narumvise amasasa 6 yarashwe amaja nka saa 11 n'igice ariko mpejeje kumva imodoka ihagaze baca barasa amasasa 6 baca basha tuzogaruka tuzobaha icayi ejo mugabo hahandi mpagaze ngo ngira nduze umutwe ndabe ababanyi barambwira ati oya reka manura ntibakurase rero mugabo cyo nabonye coco narabonye ko hariho abasoda bo muri api bajya muri garde présidentielle bari begeye bashaka ino kuri avenue de l'université narabonye umurongo w'abo basoda bavanze aba berever bajya abasoda n'aba api mugabo warabona ko abasoda bagenda kwega bavuga ati tugende kandi burya tugira imana kubona barashizeho abasoda baza gucunga ajya amakartier abagacunga ama manifestation kugira bafashe bajya abapolisi baza guhagarika ama manifestation kugira ngo ntashike muri ville nibaza ko hari ikintu kinini bakoze burya hari ikintu naho umuntu yogaya abisha abantu harimo n'abakije abantu iyo tutagira imana ngo habemwo abasoda cyangwa abapolisi bakoresha bakora akazi professionnellement inganda zazi kugandagurwa no kuvuga ko je bajya nabone ndabashimira kuko bakoze akazi kanini kandi burya ntiyazobura umunsi bazoza nabo bakavuga ivyo babonye tubihe igihe gusa bizotinda bimenyekana